kurira ukuntu bozana imitahe yabo mu bisata bitandukanye by'igihugu nayo bitavye ico kiganiro bakaba basavye ko bokwemererwa kuzana imitahe yabo hano mu Burundi. Hasozerewe kuri uyu wa gatanu i Bujumbura inama igira gatandatu ijanye n'ubwigenge bw'ibimenyesha makuru Freedom Media Seminar. Umushikiranganje wo kumenyesha makuru Leo Kadinda Cyayisaba yasavye abamenyesha makuru gushigikira yambona kazoza y'igihugu. Kaze tubashikirize inkuru imwe mu kwayo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabonanye na mugenzi we w'igihugu cy'Ubushinwa Xi Jinping. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yashimiye umukuru w'igihugu cy'Ubushinwa kw'ivyo yemereye Burundi ko ariko arabirangura mu ntumbero yo guherekeza Burundi mw'iterambere. Evariste Ndayishimiye yabonanye kandi n'umwe mu bagize umugwi w'amaho w'umugambwe uri ku butegetsi PCC. Idonido akaba ari mu makuru yacu yo hanyuma. Tukiri ngaho nyene mu Bushinwa, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yahaye umubonano userukira ikigega mpuzamakungu FMI ku mugabane wa Afrika. Akaba yashimye intambwe y'u Burundi mwishigwa mu ngiro y'imigambi y'iterambere. Kurikire Hozine Girene Gatoni, umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashoboye kumubona ku mugabane izana mu 2040 kandi giteye imbere mu 2060. Yababwiye ico leta y'u Burundi iri kwirakora n'abene igihugu ukungene bari ku kivi. Umusanzwe muzi yuko kugira dushikira iyo ntumbero leta y'u Burundi yashize imbere igisata c'uburimyi kandi gisanzwe nagishigikira kugira ngo abene igihugu bashobore kuronka imbuto zirobanuye eka bashobore kuronka n'ifumbire borohewe. Umusanzwe muzi kandi yuko ico gisata arico abene igihugu benshi bahurumbira kandi bakora ari naco kibabeshejeho ahanini kandi kizana uburyo butari buke mu gigega c'u Burundi. Uburundi buramaze gukora kandi impinyanyuro mu vyerekeye integuro y'ubutunzi. Amategeko mashasha yarashizweho ivyerekeye kukorohereza abanyamitahe birasubira birigwa, ivyerekeye guhingura gisata c'ubutare kirasubira birahindurwa, eka hakozwe vyinshi kugira ngo bashobore korohereza n'abikorera ivyabo gukora ibikorwa bishobora kuduza ubutunzi bw'igihugu. Muri ivyo vyose rero nyene icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi yamenyesheje yuko nubwo intambamyi zisigaye u Burundi butazohagarara kandi bitazogabanura umurindi mpaka dushitse kuri ryahangira. Yasavye yuko ico kigega mpuzamakungu FMI gishobora gushigikira u Burundi muri iyo ntumbero kirimo. Umuyobozi w'ico kigega ku rwego rwa Afrika yakeje umukuru w'igihugu bimwe biboneka kandi yarashimangira yuko koko ivyo Burundi buriko burakora bimaze kwerekana ivyamwa vyiza cane. Areremeza neza yuko kuva nyene icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi ari ku butegetsi impinduka nyinshi zabaye kandi babona yuko nihangiro yuko twihaye tuzoyishikako. Bemeye rero yuko bagiye gushikira u Burundi n'abarundi muri rusangi kugira ngo bashobore gushikira ubutunzi novuga nti bwisununuye bashobore kubona yuko Murundi wese aroraniwe mu vy'ubutunzi. Kuvyerekeye impambami yavuze yuko ari intambamyi ziko ziraboneka mu bihugu bitandukanye kandi yuko barundi borema kuko ahanini ziva ku biba vyabaye no mu bindi bihugu be nakahise kibugu vya Afrika. Cane cane tuvuze nk'ikiza COVID-19 cahungabanije isi, ingwano yahuje ingwano hagati y'igihugu c'u Burusiya na Ukraine, eka ivyo byose bikaza vyiyongera ku ngorane igihugu c'u Burundi cagiye kiracamwo. Rero ko babitahura cane kandi bagiye gushikira u Burundi biciye mu migambi bazoshobora kumvikana na leta y'u Burundi kugira ngo umwene igihugu wese ashobore kuronka ico afungura kandi umwene igihugu wese ashobora kuroranirwa mu vyerekeye ubutunzi nk'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi avyifuza mu civugo ciwe. Kuri uyu wa kane ku muhingamo i Beijing, umukuru w'igihugu yararemesheje ikiganiro ku bagwizatunga b'Abashinwa b'i Beijing. Ico kiganiro kikaba cari gifise intumbero yo gusigurira ukuntu abo bagwizatunga bozana imitahe yabo mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Abitavye ico kiganiro basavye ko bokwemererwa kuzana imitahe yabo hano mu Burundi. Inkuru ya Pascazi Hatungimana.
Muri ico kiganiro caremeshejwe kuri uyu wa kane n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku bagwizatunga bo mu gihugu cy'Ubushinwa. Umukuru w'igihugu yabanje kubamenyesha icari cyo Uburundi, aho yabamenyesheje ko Uburundi ari igihugu cahezagiwe n'Imana, ari umutima wa Afrika, kikaba gifise ivyankenerwa vyose kugira ngo gishobore gutera imbere. Yaragarutse no ku migenderanire myiza yamyiranga Uburundi n'Ubushinwa. Acamenyesha ko Uburundi bukeneye abagwizatunga bokorana na leta bakazana imitahe yabo mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Abitavye ico kiganiro barakurikiranye icigwa cerekana ubutunzi Uburundi bufise bwotuma abagwizatunga bazana imitahe yabo ku bwinshi mu Burundi. Bamwe mu bagwizatunga bararonse akaryo ko gushikiriza ivyifuzo vyabo, bose rero bakaba basavye ko bokwemererwa na leta y'u Burundi gushira imitahe yabo mu bisata bitandukanye vy'igihugu, cyane cyane igisata c'uburimyi, ubudandaji, igisata c'ubuhinga bwa none, igisata c'ubutare mu gushinga amahinguriro n'ibindi. Umushikiranganje ajejwe ibidukikije, uburimyi n'ubworozi Prosper Dodiko yarabateye intege abifuza kuzoshira imitahe mu gisata c'uburimyi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarashimiye abo bagwizatunga bose bifuza kuzana imitahe yabo mu Burundi mu bisata bitandukanye. Ku bijanye n'igisata c'ubutare, yabamenyesheje ko itegeko rigenga ico gisata ryamaze kuboneka ku buryo Burundi buzoharonkera akarusho. Akaba yasavye abashikiranganje babijejwe kubandanya babinoganza nabo bagwizatunga. Akaba yasozereye abashimira ukuntu bitabiriye ico kiyago. Ku muhingamo wo kuri uyu wa gatanu, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ari kumwe n'umutambukanyi wiwe yagendeye intara ya Guangzhou yo mu Bushinwa. Akaba yakiriwe n'umukuru w'ico gisagara. Bikaba rero bitegekanijwe ko azogendera muri iyo ntara ibibanza bitandukanye harimo n'amahinguriro. Ubwoko bw'inzoga bugera ku 66 nibwo bwahagariswe n'ikigo BBN mu gihugu cyose, kuko butakoze uko bwategerezwa gukora ibigira ingaruka mbi ku magara y'abantu. Ivyo biri mu cegeranyo c'isuzuma ryakozwe ku bushikiranganje mu byo bugejejwe harimo ubudandaji, kukuntu ubwo bushikiranganje burangura akazi n'ingene bukoresha uburyo bwahawe. Idonido narino Bigirimana. Muri iyo raporo y'isuzuma ry'ingene ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo ubudandaji yakozwe mu 2020, 2021 gushika mu 2022 ushira 2023, ikaba yerekeye ibijanye n'ingene uburyo leta iha ubushikiranganje bw'ubudandaji bwakoze n'ingene akazi karangurwa. Kubijanye n'ingene akazi karangurwa, igitabo cerekeye ingene akazi gatunganywa n'ikihari. Ico naco nico bita manuel de procédure mu rurimi rw'igifaransa. Sabine Ntakarutimana yararongoye ibikorwa, yasavye umushikiranganje ko bobandanya bakora ico gitabo bazogaruke kurindi suzuma cabonetse. Ikibazo abashinga amateka bashimikiye ko nikijanye n'inzoga zitemewe n'amategeko zifatwa kubera zigirira nabi abene gihugu. Ati none abari baraziranguye bazoba abande kubera ikibazemerera mu nyuma zikava ku isoko. Umushikiranganje Marie Chantal Nijimbere atubwa mbere ziba zimeze neza n'ubwa kabiri bagahindura mu nyuma. Ayo ma echantillo yose izo nzoga dose mubona zambiye ziba zaronse certificat de conformité aux normes. Les échantillons ziba zerekana ko zikwije ibisabwa. Uwo muntu agacaronka uruhusha rwo gushira ikinyobwa ciwe ku isoko. Mu gihe rero ikinyobwa gitanguye gushirwa ku isoko canke cahinguwe cyo cyose, haca hazindi phase ya surveillance de marché et contrôle qualité ikorwa na BBN. Aho BBN ntibikigiye mu ruganda, ahubwo ija gutora ama echantillo ku masoko kugira ngo irabe yuko ya ma certificat de conformité yatanga abo bantu baci conforma kuri ya manorme. Ikigaragara ni giki nuko abahingura bavuye muri BBN na ya ma echantillo yabo baraheza bagasubira mu nganda bagahingura,
les premiers lots de production ivya mbere bahinguye biba bimeze neza, ivya kabiri biba bimeze neza, mugabo hari igihe duca dusanga muri wa mwaka wa muntu ahingura swat yarongereje ubukari bw'inzoga. Sabine Ntakarutimana icegera cyambere cy'umukuru w'inama nshinga mateka ati n'amazina y'izo nzoga arateye amakenga ati nk'akarorero agahimbare wine ambiance whisky yasabye abo muri BBN ko bokurikirana ibijanye n'ikorwa ry'izo nzoga mbere n'imitobe kugira ntibibandanye bisinzikaza amagara y'abene gihugu. Mwomenya ko hari urutonde rw'inzoga 66 zitemewe n'amategeko zafashwe ku butaka bw'igihugu cose. Ingabo z'u Burundi ziri mu bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano muri Somalia ziramaze kurangura ibitari bike mu bijanye no guhagararira amahoro n'umutekano ku bene gihugu no gucungera ivyabo. Colonel Oscar Hatungimana arongoye kontenja ya 15 amenyesha ko abasirikare b'abarundi bafise ubuhinga n'ubukerebutsi byo guhangana n'umugwi Al-Shabaab. Muri kino gihe rero umutekano ukaba wifashe neza mu karere ka gatanu bashinzwe n'urwego ATMIS tubibwirwa na Prudentienne Chimaye. Umugwi ugira 15 w'ingabo z'u Burundi ziri mu bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu ca Somalia bakorera mu karere ka gatanu ka ATMIS muri leta ya Shabelle Ijowari. Ihangiro nyamukuru rero ingabo z'u Burundi zifise ngo nuguharanira amahoro n'umutekano w'abene gihugu n'ivyabo muri ako karere. Igikorwa ingabo z'u Burundi zishimira kuko umutekano wifashe neza muri rusangi naho umugwi Al-Shabaab ngo kugerageza guhungabanya ku karere nkuko bishikirizwa na Colonel Oscar Hatungimana arongoye kontenja ya 15 y'abasirikare b'abarundi bari muri Somalia. Bijanye n'umutekano mu karere kontenja ya 15 y'ingabo z'igihugu cy'u Burundi, umutekano wifashe neza ariko rimwe na rimwe urakunda guhungabana kuko intagondwa za Al-Shabaab ziracari ko zirabandanya imirimo, ariko ingabo z'u Burundi ziri kumwe n'iz'igihugu ca Somalia ziracabandanya kubungabunga amahoro n'umutekano mu karere ingabo z'u Burundi zirimo. Leta y'Ishabelle yacungerewe umutekano n'ingabo z'u Burundi zarashoboye gufasha amashira hamwe mpuzamakungu kugira ngo arangure imirimo yayo mu burere, aho twovuga gucungera umutekano, amakonvoi humanitaire, gucungera n'ibibanza bitandukanye muri no leta, twovuga nk'ikibuga c'indege kugira ngo uruza n'uruza rubandanye. Ariko rero ivyo ngo ntivyizanye biva ku buhinga n'ubukerebutsi ingabo z'u Burundi zidahengeshanya kwerekana aho mbere bashobora gutegura no gusambura ibisasu biturika bitegwa n'umugwi Al-Shabaab. Mu ntumbero yo guhanahana amakuru neza kandi ku mwanya hagati y'ingabo za ATMIS zose n'igisirikare ca Somalia, muri ako karere harubatswe ikigo cyo gutegurira hamwe ibikorwa vya gisirikare, Centre des Opérations Conjointes mu rurimi rw'igifaransa. Muri ivyo bikorwa byo gucungera umutekano, abasirikare b'abarundi barakorana n'abasirikare ba Somalia mu bijanye no gukizura, nkuko bishikirizwa na Lieutenant Colonel Emile Karenzo arongoye ikirindiro c'Izawadley. Ivyo bikorwa byo kukizura bituma baraba ko atacoshobora kubangamira umutekano w'abene gihugu no kuronka amakuru ajanye n'umwansi. Ivyo rero ngo biratuma abene gihugu barema. Aho nyene Izawadley ibibanza bitari bike vyahora vyiziziwe n'aba Al-Shabaab ubu vyaragaruwe. Ni nk'iki kiraro kiri ku ruzi Shabelle ubu ari nyabagendwa, gicungerewe n'abasirikare b'abarundi bafadikanije n'abasirikare b'abasomalia, kandi gifitiye akamaro kanini abene gihugu na leta ya Somalia, na cane cane mu bijanye no guhanahana ibidandazwa. Kiri mu biraro bikenya kumbure byo babiri mu iki gihugu ca Somalia. Iki kiraro rero ntigifasha abanyagihugu bo ngaha hafi gusa, kirafasha na leta mu guhanahana ibidandazwa. Iki kiraro rero n'impamvu gicunzwe kuko n'ubu mugwi w'iterabwoba Al-Shabaab uragikeneye kuko niho nabo baca bakugenda guhungabanya mu bundi burere kudurumbanya umutekano.
ibikorwa birangurwa n'abasirikare b'abarundi muri Somalia birashimwa cyane haba mu rwego wa TMIS mu bene gihugu abajeje intwaro ndetse n'abasirikare ba Somalia. Dukorana neza cyane n'abasirikare b'abarundi baradufasha mu vyankenerwa, turakorana neza ibikorwa byose bijanye n'umutekano. Ihindagurika ry'ibihe ngo nimwe mu ntambamyi haba ku bene gihugu bo mu karere ndetse no ku bikorwa by'abasirikare kuko mu gihe c'imyuzurira usanga bitoroha mu bijanye no kwiyunguruza ndetse no mu mibereho ya misi yose. Hasozerewe kuri uyu wa gatanu i Bujumbura inama igira gatandatu ijanye n'ubwigenge bw'ibimenyesha makuru Freedom Media Seminar. Umushikiranganje wo kumenyesha makuru Leo Kadinda Cayisaba yasavye abamenyesha makuru gushigikira yambona kazoza y'igihugu. Ni inkuru ya Ejide Mbazumutima. Inama igira gatandatu kubijanye n'ubwigenge bw'ibimenyesha makuru yatunganijwe ku civugo uruhara rw'ibimenyesha makuru mu iterambere ry'ubutunzi. Umushikiranganje wo kumenyesha makuru Leo Kadinda Cayisaba yari yateye iteka ikuba iyo nama kameje ko Burundi bwafashe inzira igana ku mbona kazoza 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu iteye imbere. Atareko kugira ngo iyo ntambwe tuyishike ko ni ngombwa yuko haba inzego za leta abikorera utwabo n'ibimenyesha makuru bakorera hamwe bakaza biyumvira hamwe ico cyose cyotuma Uburundi bushika kuri iyo mbona kazoza. Umushikiranganje Leo Kadinda Cayisaba yongeye amenyesha ko abikorera utwabo n'ibimenyesha makuru bakoreye mu runani ivyo bitegerezwa kuba umushinge kugira ngo igihugu gishike kuri iyo mbona kazoza, kubera abikorera utwabo bazana imitahe nayo abamenyesha makuru bakazorata mpano mu vy'ubutunzi igihugu gifise, gutyo nabo babe bafashije mu guhamagara abanyamitahe kuzana imitahe hano mu gihugu. Ivyigwa bitandukanye bikaba byatanzwe aho berekana ubushobozi be n'imbaga nke abamenyesha makuru bafise bafatiye ku civugo cashizwe imbere muri iyo nama. Hakaba hatanzwe umbero n'icoko kugira ngo ibimenyesha makuru gutyo bishobore guherekeza igihugu mu iterambere na cyane cyane mu shigwa mu ngiro ry'imbona kazoza. Mwihuriro rigira gatandatu ry'amahinguriro ryuguruwe icese kuri uyu wa kane mu gisagara ca Bujumbura hamenyeshejwe ko amahinguriro yogira uruhara ruboneka mu kwitaho gukingira ibidukikije. Akaba ari mu gihe amahinguriro akunze kugira uruhara runini mu ihungabana ry'ibidukikije. Umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bujeje amahinguriro akaba ari we yuguruye iryo huriro. Idoni Donalize Larissa Yubire yimenyereza hano kumbonesha kure. Ihuriro ry'amahinguriro rigira gatandatu ryaranzwe no kugendera ibibanza amahinguriro atandukanye ariko aratiramwo ivyahingura. Igendera ryakozwe na Christine Niragira, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bujejwe amahinguriro, ari nawe yuguruye iryo huriro. Aho yagendeye hose baba bahingura ibikoresho byo kubaka nk'amabati n'ibindi vyuma, abahingura amazi adandazwa mu macupa, abahingura imitobe n'ibindi binyobwa vyambiye, abahingura ifumbire z'ubwoko butandukanye, eka n'abandi bose baguma bagaruka ku kuntu mu byo bahingura vyose bitaho gukingira ibidukikije. Juvenal Sakubu arongoye ishirahamwe ry'abafise amahinguriro mu Burundi akamenyesha ko badasiba guhimiriza amahinguriro kubahiriza ibidukikije. Ihinguriro rije ritubahiriza ibidukikije ryonona ivyo vyoje gukiza. Nico gituma uno munsi duhamagara amahinguriro yose gufata ingingo zibereye. Mbega nimba ntekera muri plastike, izo plastike zotoragurwa gute kugira ngo ntizitononere ibidukikije? Ya macupa tubona yirirwa yitembereza ngaho hanze, ivyo amahinguriro no gufata ingingo zimwe zimwe zituma ya maplastike aho gusanzara hari agaruka agasubirwamo kugira ngo agaruke muri industry avemwo ibindi bintu bikenewe. Nubwo biruko umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje bujejwe amahinguriro akaba yateye akamo abo bafise amahinguriro abahamagarira kwama bashira imbere ugukingira ibidukikije. Aho rero akabasaba gukoresha ibikoresho bidatosekaza ibidukikije. Iryo huriro ry'amahinguriro rero rikaba ryatunganije ku civugo gihamagarira amahinguriro kugira ubushobozi bwo gushora mu bindi bihugu ivyo ahingura, akanatanga akazi kugwaruka no ku bakenyezi adashize inyuma gukingira ibidukikije.
kuri uyu wa gatanu niho hatanguzwa igikorwa cyo gutororokanya ibibanza bizobera mwiyandikwa ry'abazotora mu matora y'umwaka wa 2025 mu ntara ya Bujumbura. Ico gikorwa kizomara imisi 3 kikazorangurirwa ku mitumba yose igize amakomine y'intara nshasha ya Bujumbura. Leopoldine Kamenge. Ico gikorwa catangujwe n'urongoye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora seni kuri uyu wa gatanu nico gutororokanya ibibanza bizobera mwiyandikwa ry'abazotora, ibibanza bizoheza bikanaberamwe amatora. Ihangiro akaba ari itororokanywa ry'ibibanza bizokoreshwa amatora y'abashinga amateka n'abakenguza amateka hamwe n'abajenama b'amakomine nabo ku mitumba n'amakartier. Ico gikorwa cyo gutororokanya ivyo bibanza kizokorwa n'ibisata vy'umugwi seni n'ibisata vyayo sesi na sepi kibifashijwemo n'abarongoye imitumba amakomine intara hamwe n'abajejwe ivy'indero na cane cane abajejwe indinganizo y'amashuri mu makomine no mu ntara. Mwitorokanywa ry'ivyo bibanza muzora ibintu bitatu. Icambere no kuraba ko inyubakwa zoberamwe amatora zihari kandi zishobora kwakira abazotora bose kuri uwo mutumba canke quartier. Icaka no kuraba ko izo nyubakwa zihari mugabo zidakwiye. Ica gatatu nuko izo nyubakwa zidahari. Ku nyubakwa zidakwiye canke zidahari ku mitumba canke ku makartier kanaka musabwe kwerekana inyubakwa ihegereye yo kuwundi mutumba canke quartier abantu bo kuri uyo mutumba bashobora kwiyandikishirizamwo. Twagire tubamenyeshe ko guhera ku munsi w'ejo mwotangura gutorokanya ivyo bibanza mukaba mufise imisi 3 kugira ngo mube mwabirangije. Hazoca hakurikira igikorwa cyo kwegeranya no kwemeza ibibanza vyabonetse ku mutumba umwe mu mitumba igize ikomine. Ico naco kikazoba hagati y'amagenekerezo ya 10 na 11 Nyakanga. Na ku rwego rw'intara igikorwa cyo kwegeranya no kwemeza ibibanza biri ku mutumba umwe mu mitumba igize intara bikazoba hagati y'amagenekerezo ya 12 na 13 Nyakanga. Ku rwego rw'igihugu igikorwa cyo gutororokanya no kwemeza ibibanza bizobera mwiyandikwa ry'abazotora mu mwaka wa 2025 bikazoba hagati y'amagenekerezo ya 16 na 20 Nyakanga no mwaka wa 2024. Imigwi ijejwe gutunganya amatora ku rwego rw'amakomine sesi yaciye ihabwa amapikipiki uko ari 11. Sesi mwimwe ikaba yahawe ipikipiki 5. Zimwe mu ntambamyi zibonekeza mu gikorwa cya rusansuma n'ubukene bw'umuyaga nkuba n'umuhora wa internet utaboneka hose. Byashikirijwe kuri uyu wa kane na Nicolas Ndayishimiye arongoye ibiro bikuru bijeje rusansuma mu kiganiro n'abamenyesha makuru. Ni mu mukurikire. Intambamyi nyamukuru tumaze guhura nayo ni intambamyi yuko amakomine yose adafise umuyaga nkuba kugira ngo tumashini dukoresha dushobore kuza turaduha umuriro uko bikwiye. Ico twaciye dukora naho twari dufise burya bundi dukoresha bumwe twita mu gifaransa ubu power bank turabutwara mugabo kakora imisi 2. Ukuvuga yuko akamashini kose umuntu wese yari afise karafise aga power bank kako. Umva no musashare ahejeje gushiramo umuriro agakoresha imisi 2. Tujya dufata rero imodoka zisanzwe ziriko zikora muri ivyo bikorwa zikaja zifata bwa power bank zikabutwara ahantu hari mu makomine hari umuyaga nkuba kugira ngo bashire mu muriro. Ivyo rero biradutwara kuko bica bituma n'igitoro dukoresha cishi. Ikindi novuga narakivuze na kera muraze ko batezwa kurungika ibiharuro bahejeje gutororokanya bikaza ku mashini nyabwonko aho tubibika umunsi uheze. Hanyuma kubera babirungika bakoresheje bwa buhinga bwa none hariho aho tudafise internet. Isho ni ntambamyi ugaca usanga umuntu yatezwa kubirungika mu chef de district aragize nk'ibirometero byinshi ariko ararondera ahantu ku musozi aja ashobora kuronka umuhora wa internet kugira ngo ashobore kubirungika. Keshi rero ku mugoroba iyo turiko turasuzuma hari gihe dusanga bitarashika mugabo baragira inguvu nko mu gitondo bakaca bazinduka bakasubira bakabirungika. Dusuzuma rero ku mugoroba no mu gitondo kugira turabe ivyashitse. Nizo ntambamye nyamukuru novuga zibiri novuga ko hanze. Ikindi turamaze kuronka abantu banse ko tubasansuma
bamwe bitwaje ukwemera kwabo abandi sinzi gituma mugabo ni bimwe umushikiranganje yaho duheruka ngaha yari yabivuze yavuze ati umukuru w'igihugu yamaze kuvumera ko rusansumiba uwanze kwitabira rusansuma nuko uba ugararije itegeko ngo birakwiye ko leta yubaka ibibuga by'inkino biteye imbere kugira bifashe mu kwinjiza amafaranga igihugu mu nkino. Ivyo rero byashikirijwe kuri uyu wa gatanu n'umwigisha mu gisata ca IEPS cigisha ivy'inkino no kwinonora imiti muri kaminuza y'u Burundi, aho bariko barahimbaza yubire y'imyaka 50 igisata ca IEPS kimaze kibayeho. Joseph Murinda Jambo arabitwiganira. Mu birori byo gusozera indwi y'isabukuru y'imyaka 50 ishuri ryigisha ibijanye no kwinonora imitsi n'inkino IEPS mu rurimi rw'igifaransa ryo muri kaminuza y'u Burundi, urongoye ico gisata Adrien Ngayimbesha yashikirije bimwe mu byo ico gisata caranguye muri iyo myaka. Ivyo navyo ni nko bijanye n'ivyigwa, aho mu buryo bwa kera bw'inyigisho ancien système ico gisata caramuye incuro 37 kiramura abahungu 635 n'abakobwa 29. Haramuwe kandi ku buryo bushasha bw'inyigisho nouveau système incuro 9, hakaba haramuwe abahungu 351 n'abakobwa 130. Ico gisata rero ngo kikaba cararamuye indongozi zitandukanye zitari nke, harimwo n'uwahoze arongoye igihugu c'u Burundi, umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, abashikiranganje hamwe n'izindi ndongozi basanzwe bafasha mu bikorwa bitandukanye mu buzima bw'igihugu. Mu byo rero bategekanya kurangura no kwagura inyigisho, kugurura igisata kijanye n'igororero, gutanguza igisata c'inkino no guhayanisha sport et marketing, kwagura imigenderanire n'ibindi. Mu gihe bimaze kwibonekeza ko mu vy'inkino Uburundi bukiri nyuma ugereranyije n'ibindi bihugu byo muri Afrika, umwe mu bigisha bo muri ico gisata akavuga ko hanini biva kuba atabibuga bikwije amategeko mu Burundi bihari, bigatuma abarundi bagiye mu bindi bihugu bica bibagora. Abana bacu bariko bariruka canke bariko baratera canke bariko barasimba canke bariko bakinira ku bigo bitakwije amategeko. Ivyo rero biragira ingaruka mbi kuko hageze ko baja kwiruka kuri vya bindi bibuga bikwije amategeko, kuri vya bindi ya mapista kwije amategeko, udusanga abana bacu baguma inyuma. Kandi usanga rero ingorane dufise ibibuga byacu ntibiteye imbere na buhoro buhoro. Nta mastade usanga dufise akwiye hamwe yakira abantu benshi kandi akwije n'ivyangombwa. Niyo ngorane dufise ngahi wacu. Nayo inkino ngo zoteza imbere igihugu mu gihe igihugu coshira mu buryo bukwiye. Ngahi wacu kugira inkino zishobora kwinjiza amafaranga neza, nukubanza tugashiramo neza tukamenya mu mutwe iwacu ko burya inkino ari ikintu gishobora kwinjiza amafaranga, kuko burya kugira umenye ko inkino zinjiza amafaranga ubanza kwitegura mu mutwe ukamenya ko inkino zishobora kwinjiza amafaranga. Mu kwinjiza amafaranga ni nabivuze, raba iyo wateguye nk'inkino abantu wakira, raba abantu baza kurara mu mahoteli baje muri izo nkino, raba abantu baza gufungura mu maresitora baje muri izi nkino, raba abantu bagenda n'amabisi baje muri izi nkino, raba abantu bafata indege baje muri izi nkino. Abo bose n'abantu badusigira amahera. Ayo mahera rero aratuma igihugu ciza amafaranga menshi cyane, wasanga gishiye gitera imbere. Twe rero turafise ikibazo kuko izo nkino ntazo tutegura kugira dushire kuronka abo bantu batwinjiriza amahera, kuko nk'ubu bariko baravuga ngo amahera y'amadevise, kuko nk'abantu baje kurorera inzi nkino nibo batuzanira amahera y'amadevise kuko baje bava hanze. Ayo rero niyo yodutuma tuza turatera imbere. Kuko dutera imbere rero neza nitwemere dutanga amahera, twubaka ivyo bibuga, twubaka ayo mazu ya sport kugira dushobore kwakira abo bantu. Niho rero tuzobona n'amafaranga kwa yacu ari karinjira. Abagiye bafata amajambo na cyane cyane abatanguranye n'ico gisata ca IEPS bagatera intege abiga muri ico gisata bacitwararike kize kibateza imbere, bateza imbere nabo igihugu. Muri ivyo bikorwa rero kabaya karyo ko gushikiriza impapuro z'iteka abagiye bitanga kugira ngo ico gisata gitere imbere, harimo n'uwahoze arongoye igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza, akaba yaserukiwe n'umuhungu wiwe. Ivyo birori byo guhimbaza isabukuru y'imyaka 50 ugisata ca IEPS kibayeho bikaba byasozerewe no gusangira karahuri.
nuko rero tukaba tubashimiye mwebwe mwese mwakurikiranye ano makuru mubandanye mugira ibihe vyiza. ko amasezerano avuga hagati ya leta na twebwe nuko kuva dusinya kuva uno munsi gushika muri simo tutegeza kuba twatanguye murebye uko hazoba hubatse